here because of Pentecost. Wowe nanje turi hano kubw'umunsi wa Pentecost. They begin to be baptized by the Holy Spirit. Baje babatirizwa muri Mpwemu Yera. Many were filled by the Holy Spirit. Benshi buzura Mpwemu It Yera. went on and on and on. Bagenda bishishikara Because of the Holy Spirit. buzura Mpwemu Yera. And I believe there's going to be another outpouring Umviriza ndavyizeye uko bigira bishike before Jesus kuri wewe. return. Imbere yuko Yesu ahinduka. Hallelujah. Imana ishimwe. How many would like that to happen? Ninde yifuza ko ivyo bizotubako? Hallelujah. There's power inside of you, young people. Umviriza mumenya hariho ubushobozi muri mwebwe You have been rwaruka. singing. You have been asking for that. We are going to pray for you. Tugira dusenga Imana If you never received Jesus Christ, we want to pray for you quickly. ariko nimba uri umuntu atararonka Mpwemu Yera ndifuza gutangura gusengera. Without Jesus, you cannot receive the Holy Spirit. Reka ta Yesu ufise ntushobora kwakira Mpwemu Yera. After I went to the church from the nightclub, ariko ngo igihe nari ngaho muri night club I was at the altar, nari ahantu kuri podium and it's as if someone came ariko numvise nk'umuntu aje and hit me in the stomach. yankubise nko muri I was estoma there for hours. ncamba ngaho nk'isaha yose. Power of the Holy Spirit got a hold of me. ububasha bwa Mpwemu Yera numva buje muri jewe. Took alcohol immediately out of me. numva nuze hirya izo nzoga Just like zakabosorera Saul. aricyo kimwe na Sawuli And became, ca he mpinduka became a mighty man of God. yacitse umuntu w'inkomezi w'Imana. Hallelujah. Imana ishimwe. As Peter was preaching, Pierre ariko arigisha. the Bible says, Bibiliya ivuga ngo in the room, mu cumba in Cornelius' house, Cornelius, mu nzu kwa Korneliyo, many were listening to the words of Peter abo bantu bose bicaye ngaha bumva ku majambo ya Petero after he received the Holy Spirit. bari inyuma bakiriye Mpwemu Yera. And while they listened, kubera iki bariko the barumva Holy Spirit came Mpwemu Yera in that araza house, muri iyo nzu and they were all filled, bose buzuzwa all filled, bose and baruzura began to speak in another tongue. batangura kuvuga izindi ndimi. Oh, that would be wonderful here tonight. uyu munsi birashobora kuba uyu munsi. Hallelujah. Imana ishimwe. The Holy Spirit is here. Mpwemu Yera ari hano muri William twebwe. Seymour in California, ivyo narabibonye muri byarabaye muri a California. one-eyed black man, umwirabura umwe the son of a slave, umwana w'umugurano got saved, arakizwa and they invited him to California from Texas, aratumigwa California avuye Texas. and he was preaching about the Holy Spirit. yariko arigisha ku by'ubushobozi bwa Mpwemu In the Yera. book of Acts, I just read chapter 2. nk'uko nasomye mu gice cya kabiri byakozwe n'intumwa, They had 3 services. hariho binjira inshuro kabiri ku munsi 7 o'clock, kuva isaha imwe 11, gushika and isaha- 6. gushika isaha 3 ndwi services. binjira inshuro gatatu mu ishengero. The pastor umupasteur said, bye-bye, don't come back. ndibiwe ngo oya singaruka. We don't want to hear nothing about the Holy Spirit. We don't believe. oya ntitwizeye ntidushobora gushishikara kumva ibyo bya They Mpwemu chased him away. baramwirukangana. You and I, we are here because of Pentecost. wowe nanje turi hano kubw'umunsi wa Pentecost. Not just the upper room, Jerusalem, but in California too. ariko si harya gusa muri aparuma ariko ni California nyene byarabaye. What do you do? wokora iki? They said, go home. bamubarira ati subira inyuma. I beg you, listen to these young people. umviriza Pastors ino nkuru mwegwaruka. Somebody from the church umuntu umwe yaravuye mu has ishengero come to my house yaramutumira ati ndagusabye uze mu nzu iwanje until we can figure it out. umvira igihe tuzotahurira ibyawe. And he went. aragenda. The man was a banker. uwo muntu yamutumiye ari umuntu akora muri banki. And the story goes, when he left for work at 9 a.m., ivyo nkuru zabaye igihe nari mvuye ku William Seymour would be on his knees, uwo yitwa William
from 9 a.m. in the morning, kuva saa 3 zo mu gitondo praying, asking the Holy Spirit to fill him. yamasenga Imana ngo Mpwemu Yera mwuzure. The banker would come home at 5 p.m. and William Seymour would be still there on his knees. ariko kandi no mu banki yaje saa 9 yamasanga William ari kumava asenga Imana Asking the Holy Spirit to help asaba him. Mpwemu Yera nk'umufasha, Just like you were singing just now. nkuko mwariko muraririmba mu ndirimbo You zawe. may not realize what you were asking, murashobora kuba mutariko muratahura ibyo muriko but murasaba, that's very prophetic. ariko ni buhanuzi. And they were praying, continue to pray. bariko barashishikara gusenga umunsi ku munsi. 2 men, abantu babiri the neighbors heard. bumva The neighbors heard. The neighbors heard. The Holy Spirit began to draw them. Mpwemu Yera atangura kubakwega, They were coming from everywhere. baraza bavuye ku mpande zose. Now the house cannot hold anymore. inzu ntiyari igishobora kubuzura. They build a platform just like this. bubaka ahantu nkamwe nuku, A very big one in front of the house. ahantu hanini ya mu nzu nkamwe nuku. The whole community began to come to show up to pray. ababanyi na sosiyete yose bakomeza kuza hamwe ngo And it basenge began to Imana. grow. It began to grow. ishengero ritangura kuvuka, batangura gukura. There were too many people and the stage broke. bari barakoranye n'abantu benshi. They found a building to buy quickly. They found a building and they bought basanga inzu, a horse stable. iyo nzu yariko yaka nk'umuriro, And quickly they repaired it. rimwe na rimwe baza kuzimya. And now they began to pray again. The Holy Spirit, they asking him, come. bakomeza gusenga basaba Mpwemu Yera, Mpwemu Yera nuze. And the whole Bujumbura gathered there. umviriza nka Bujumbura yose ikoranira hamwe The nabo. whole city gathered there. ico gisagara cose gikoranira kuri bo. The Holy Spirit was everywhere, drawing people. ariko Mpwemu Yera ahantu hose atumira abantu. No advertisement, no announcement. oya nta muntu yabararitse. And many came. benshi baza They came from all over the world. baza bavuye ku mpande zitandukanye z'isi. Hundreds and thousands came ijana n'ibihumbi from all over the world. bavuye ku mpande zose They z'isi. came from England, baza muri from Migrant, Sweden, from Denmark, baza ku muri from y'umuntu Australia. Australia. They begin to be baptized by the Holy Spirit. baje babatirizwa muri Mpwemu Yera. Many were filled by the Holy Spirit. benshi buzura Mpwemu It Yera. went on and on and on bagenda bishishikara because of the Holy Spirit. buzura Mpwemu Yera. 3 years, myaka 3, 7 days a week. iminsi 7 kuri 7. This one-eyed black man named William Seymour preached. How can that be? baza kumviriza umuntu yo William mugabo ibi bishoboka bite. He was filled with the Holy Spirit. yari yuzuye Mpwemu Yera. 3 years he preached, 7 days a week, 3 times a day. imyaka 3 yigisha iminsi kuri 7 inshuro 3 ku munsi. Today millions are saved because of that. benshi amamiliyoni yarakijijwe ku All around the world. isi yose. As I was in Kiremba last time when they had the grand opening of the church, nkuko nari hari ikiremba muri ngoro y'Imana yuzuye. many from Sweden were in Kiremba. benshi bava muri Sweden abana bahuri ikiremba. But even those in Sweden can trace their roots to Azusa Street in America. benshi n'abaje bavuye muri Europe bagenda muri Asuza muri America. You and I, our roots came from there in the upper room. abenshi bava ngaho bashika no mu cumba cyo hejuru. And I believe there's going to be another outpouring umviriza ndavyizeye uko bigira bishike before Jesus kuri wewe. return. imbere yuko Yesu ahinduka. Hallelujah. Imana ishimwe. How many would like that to happen? ninde yifuza ko ivyo bizokuba. Hallelujah. There's power inside of you, young people. umviriza mumenya hariho ubushobozi muri mwebwe You have been rwaruka. singing, you have been asking for that. umviriza mwumviriza We are going ivyo. to pray together for the Holy Spirit. tugira dusengere hamwe ku bwa Mpwemu Yera. Just like when they were in the upper room in Jerusalem. kimwe na cagihe co mu cumba co hejuru ya Just like Yerusalemu. what happened in California. nkuko vyagenze California. But I want to
pray with you quickly first. If you want to receive Jesus, I'm going to ask you quickly. We're going to pray with you. You go back to your seat and we're going to pray for the Holy Spirit. We don't have much time left. Quickly, anybody, we want to open the altar to you. Quickly. We want to pray with you quickly to receive Jesus. I beg you, don't wait. There's something the Holy Spirit is doing. There's something the Holy Spirit is doing. And I want you to receive. Hallelujah. As we pray for you to receive Jesus, I'm going to ask you to go back to your seat quickly. And we are going to activate. We are going to release the anointing of the Holy Spirit here tonight. In the name of Jesus. Hallelujah. 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 Abaciye bugufi imbere y'Imana dutangure dusabe ukwezwa. Siko gahemu. Kuko Mpwemu Yera aza mu mutima wejejwe. Yesu ashimwe. Mwizere dusengera ukwezwa ko mu mutima. Mwami Yesu, hano imbere yawe turapfukamye mu izina rya Yesu. Urugwaruka rurapfukamye mu izina rya Yesu. Twese turaciye bugufi imbere yawe mu izina rya Yesu. Haleluya. Twipfuza Mana ko tweza imitima mu izina rya Yesu. Aba bantu imibiri yabo ntiyakira ukwera, imitima yabo ntiyakira ukwera. Baraciye bugufi basavye amaraso abeze, ubakure ku buhumane bw'imibiri n'ubw'umutima. Mu izina rya Yesu ibigabitanyo vyabo yakugweko, imitima yabo ihumanuke. Mu izina rya Yesu Umunyanazareti. Haleluya. Abasambanyi barakwaturiye nibaharigwe. Haleluya. Abashakanye barakwaturiye nibaharigwe ibyaha byabo. Mu izina rya Yesu ubuhumane bwose bwagendeye muri no gwaruka. Haleluya. Ubuhumane bwose bw'imibiri n'ubw'imitima n'ubukure mu mitima. Mu izina rya Yesu bwa buhumane bubaboshe, bwa buhumane bwabanduje, Mana nubagirira imbabazi. Mu izina rya Yesu Umunyanazareti. Mana nubabohore mu busambanyi, Mana nubabohore mu bushakanyi, Mana nubabarire mu bihumanya. Barahumanije imibiri, barahumanije amaso, barahumanije amatwi ibyo bumvise, barahumanye mu bitebo byabo, barahumanije ivyiyumviro byabo. Ndabasengeye nubabohore, ndabasengeye nubagirire imbabazi mu izina rya Yesu. Haleluya. Baneshe kugira ngo iminsi isigaye bame biganziwe nawe, ubuhumane bwose bukugweho mu izina rya Yesu wababera nkuko nawe uruwera. Ndavuze urakoze, ni kubwa Yesu umwami wacu tubisabye, amen. Haleluya. Yesu nashima. Remember, as Peter was preaching, mwibuke nkuko Pierre ariko arigisha, the Holy Spirit came upon the whole house. Mpwemu Yera aza kubari muri iyo nzu bose. They were all filled. Bose baruzuzwa. And they spoke in other tongues. Bavuga izindi ndimi. Jesus, before he was taken up, remember he gave instructions. Yes, imbere yuko asubira inyuma arababwira through the Holy Spirit. kubwe bw'ivya Mpwemu Yera. Jesus, before he sent the disciples, imbere yuko atuma intumwa, he gathered them together just like this. abakoraniriza hamwe hamwe nuko. And all Jesus did was to breathe on them.
Yes, abahumekera ko mwema tumwakire mwemo. And they receive the Holy Spirit. Bakira mwemo yera. Remember, Jesus says he's gonna baptize you with the Holy Spirit and with fire. Mwibuke ko Yesu yashinga ibintangwa azobatiza muri mwemo no I'm gonna ask muriro. you lift your hands with me. Ndipfuza mutarika amaboko hamwe nawe. As you were singing, for the Holy Spirit is here. Nkuko wizeye ko mwemo yera ari hano. Ask him now with me. Musabe hamwe nanje. Say with me, Holy Spirit. Nyuzura mwemo yera. Come on, say with me, Holy Spirit. Umviriza musubiremwo. Mwemo yera nyuzura. Come on, say it again, Holy Spirit. Umviriza musubiremwo. Mwemo yera. Fill me, Holy Spirit. Nyuzura mwemo yera. Fill me, Holy Spirit. Nyuzura mwemo yera. In the name of Jesus, right now. Mwizina rya Yesu bunyene. Receive the fire now. Nakire. Receive the fire now. Nakire umuriro. Receive the fire now. Nakire umuriro. Fire! Umuriro. Fire! In the name of Jesus. Receive the fire. Receive the fire of the Holy Ghost. Be filled now with the Holy Ghost. Fire in the name of Jesus. Receive. 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 Receive the fire. Receive the fire. In the name of Jesus. Those on the outside, I want to ask you again one more time. Lift your hands with me, everybody. We're going to release again. We're going to count to 3. We're going to release the fire. 1, 2, 3. Fire! Hallelujah. Hallelujah. Take the fire. Take the fire. Take the fire with you, young people. Receive the gift of the Holy Spirit. He's right here with you. He's inside of you. We said fire. We said fire. 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 Holy Ghost. Fire. Fire of the Holy Ghost. Receive. Talk to him. He wants to hear from you. He wants to hear from your mouth. He wants to hear from your mouth. I'm asking you one more time. Talk to him. Tell him, Holy Spirit, fill me. Fill me. Fill me. Fill me. With fire. With fire. With fire. With fire. Holy Ghost. Fire. Receive, young people. There's power on the inside of you. I said there's power on the inside of you. Power inside of you. Hallelujah. 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 We are at the end of age.
umviriza. Jesus is returning soon. Yesu agiye kugaruka. And he's depending on you. Ariko arungitse umuriro. Evangelize Burundi. Mu bugingo bwawe arungitse But you umuriro. need the fire. Nakira umuriro. You want the fire? Kandi umuriro. You want the fire? Kandi umuriro. No. Kandi umuriro. Umuriro. Fire. Umuriro. Let him fill you. Hallelujah. Hallelujah. Oh my. He's there. He's here. He said you are a temple of the Holy Spirit. He lives in you. Talk to him. Learn to talk with him. Think. I said you are not ordinary. The Bible calls you and me the temple of the Holy Spirit. Remember, he speaks and he can hear. If you just ask him again, you want the filling, you want the baptism, he will baptize you from inside out. I said those who are outside, I ask you to stand up with me, everybody, one more time. We welcome you, Holy Spirit. We welcome you, Holy Spirit. May you fill these young people today. As they sing about you today, Holy Spirit. May you baptize them with power today. May you baptize them with fire today. Fire of the Holy Ghost. Receive. Receive. Open up to the Holy Spirit. Receive right now. I beg you, open up to him. Receive right now. Just like Azusa Street. Just like Jerusalem. He's right here today. Ask him again. Everybody, one more time. Holy Spirit, fill me. Hallelujah. Musubire muri mwe Mpwemu Yera nyuzura. Kandi Mpwemu Yera nyuzura. Kandi Mpwemu Yera nyuzura. Receive now. Nakiri. Paul lays hands. Hallelujah. They joined hands and the fire came. They joined hands and the fire came. They joined hands and the fire was released. Quickly, right now, the fire is here. In the name of Jesus, we release the fire. Fire of the Holy Ghost. Hallelujah. Fire! Umuriro! Fire! Umuriro! 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 Fire! Umuriro! Fire! Umuriro! Fire! 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 Umuriro! Fire! Umuriro! Fire! Umuriro! Fire! Umuriro! Hallelujah. 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 As I close, I beg you. This is not an emotion. It happened to me. It happened to me.
This is the Holy Spirit. Nanje vyarambayeko. I saw it happen in Kiremba. Ibi narabibonye biba ni Kiremba. It happened in Gitega. Vyarabaye Gitega. Hapana kumusohokana. Hallelujah. Mugumize hano numusohokana. He's going to visit you specially. Biragomba kuba mu buryo budasanzwe. I said the hunger that you have for the Holy Spirit. Sorry? The hunger, you hunger for the Holy Spirit. Wumva ufise inzara n'inyota bya Mpwemu. You're going to go evangelize. You're going to start to share the gospel. Nimba wifuza gushira amanga mu kuvuga ubutumwa. That you always wanted to. Ariko wumva ufise amasoni. Can I tell you? Umviriza ndakubwire. I was very, very shy. Jewe nari umuntu w'amasoni. I didn't want to speak. Jewe sinashobora kuvuga imbere y'abantu. My wife always talked for me. Mufasoni wanje yama mvugira. But I told you. Mugabo ndakubwira. One day in Atlanta. Rimwe ndi muri Atlanta. At the altar just like this. Ngaha kuri karutare nkuko muhari. I felt. Numvise. 2 hours. Hari amasaha abiri. The Holy Spirit grabbed a hold of me. We Mpwemu Yera akora ikintu muri jewe. He changed my life. Arahindura ubugingo bwanje. Hallelujah. Imana ishimwe. As I close. Muko ngiye kurangiza. The Bible says Bibiliya ivuga ngo in Corinthians 13, I think, and verse 13. Mu Bikorino igice c'13 ku murongo wa 13 kumbure. For we know nkuko tubizi the grace of our Lord and Savior. Ubuntu n'imbabazi vy'umukiza. The love of God. Urukundo rw'Imana. We know we were saved by grace. Mwibuke twakijijwe kubw'ubuntu. We know we were saved because God so loved the world. Kuko mwibuke ko twakijije kubw'urukundo Imana yakunze isi. He went on to say, and the fellowship. Bibiliya ivuga ngo tumaze kugiriranira ubumwe Of the Holy Spirit. na Mpwemu Yera. Fellowship. Ukugiriranira ubumwe. Communion. Kubumwe. Talk to him in the mornings. Muvugane na mu bitondo. I did this morning as I woke up. I said, welcome Holy Spirit. Naje narivuze isengesho imbere ko mvyuka. Kaze Mpwemu Yera. He understand. Aratahura. Instead of calling your friend on the cell phone. Mugishinga cuko kwishinga uhamagara abantu n'amatelefone. Ask the Holy Spirit to fill you. Usabe Mpwemu Yera kukuzura. Your life will change. Ubuzima bwawe buzohinduka. Remember Jesus. Mwibuke Yesu. Have the Holy Spirit baptized him. Yasavye Mpwemu ngo amwuzure. What about you and I? None wewe nanje umva gute? Hallelujah. Imana ishimwe. God bless everyone. Imana ihezagira umuntu wese hano. Is there someone you feel like you need more of him? Just one more time. Anybody? Hari umuntu yumva ko nosubira kumusengera? Okay, from the outside, anybody? Kuva inyuma y'inzu hanze ababivyemeye mutarika amaboko. The fire is here. Umuriro uri hano uyu munsi. I said the fire is here right now. Umviriza ndasubiyemwe umuriro uri hano uyu munsi. The fire of the Holy Spirit is here. Umuriro wa Mpwemu Yera uri hano. In the name of Jesus Christ. Mw'izina rya Yesu. Fire of the Holy Ghost. The fire is here. The fire is here. One more time in Jesus' name. Release the fire. Release the fire. Holy Ghost. Fire in the name of Jesus. Receive now. Receive. Receive. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Mana ishimwe. Father, anyone sick, nimba ngaho hari umuntu agwaye, we pray total healing right now. umviriza ngira ndagusengera Imana. Every disease, every condition, indwara yose we command now. Every sickness,
ndategetse leave this room right now. sohoka muri iki cyumba In the name of Jesus. mu izina rya Yesu. Be healed right now. mwizere ubunyene. Be healed right now. mukire ubunyene. Every condition. iki We ukuri command healing now. wakire gukira In the name of mu Jesus. izina rya Yesu. Fire. umuriro. Receive the fire. mwakire umuriro. Receive it. Take every bit. wakire Take it. Take it. Take it. mwakire umuriro. wakire Fire. umuriro. Receive. mwakire. Hallelujah. amen. God bless you. Imana bahezagire. God bless you. Imana bahezagire. Imana bahezagire. God bless you. Imana bahezagire. Hallelujah. Imana bahezagire. Hallelujah. What if there's a question, Pastor? umviriza hari ikibazo. 6 o'clock we're gonna stop now. Okay. What? There's a question. ni 12 reka duhagarike ariko mugabo ndafise ikibazo. In Canada, muri Canada we have the service we preach for 30 minutes, sometimes 45 minutes. twebwe hariya muri Canada twigisha nk'iminota 30 rimwe na rimwe. I always ask the question, namambaza ikibazo. what if what happened in California mbega ibyabaye bite muri California start to happen here? ibi bintu biriko biratangura uko hano. And we look at our watch hariya tukaca turaba amasaha and we say it's time to go home for dinner. n'amasaha yuko dutamira gufungura. We say it's time we spend enough time. bavuga ngo twamaze umwanya munini reka tutahe. Many church do that. hari iwacu amashengero menshi akora nka mwenuko. No time for the Holy Spirit. oya ntavyo bipfuza vya Mpwemu Yera. Never mention the Holy Spirit. oya ntibigera bavuga kuri Mpwemu Yera. Never ask him to fill you. ntibigera basaba Mpwemu Yera ngo buzure. What if ariko something here start tonight? ikintu kiriko cyatanguye muri no mugoroba. Could be. bishobora kuba. I expect any time to happen. ndizeye ko mwanya ku mwanya bishobora kuba. Just like you were singing for a revival. nkuko mwamye muririmba musaba umuvyuro. This is how a revival starts. uku ni kumuhamaga umuvyuro utangura. By the Holy Spirit. na Mpwemu Yera. There's fire in my hand. ndafise umuriro mu biganza vyanje. I'm telling you, there's fire today. ndababwije ukuri hariho umuriro musi. There's fire. hariho umuriro. mwakire. There's fire in my hand. hariho umuriro. There is fire. 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 hariho umuriro. In the name of Jesus. mwizina rya Yesu. Fire now. mwakire umuriro. Receive in the name of Jesus. mwakire mu izina rya There's Yesu. fire here. umuriro uri hano. There's fire. umuriro uri hano. There is fire. umuriro uri hano. There is fire. hariho umuriro. There is fire. hariho umuriro. There is fire. hariho umuriro. I said there is fire. mwakire hariho umuriro. Lift your hands again. mutarike amaboko kugira Lift kandi. your hands again. mutarike amaboko. Holy Spirit. Mpwemu Yera. Holy Spirit. Mpwemu Yera. Holy Spirit. Mpwemu Yera. Holy Spirit. Mpwemu Yera. Fire. Mpwemu Yera. Fire. umuriro. Fire. umuriro. Fire. umuriro. Fire. umuriro. Fire. umuriro. Fire in the name of Jesus. izina rya There's Yesu. fire here. hariho umuriro. There's fire. There's fire. hariho umuriro. My Lord. Hallelujah. In Jesus' name. mu izina rya Yesu. Jesus' name. mu izina rya In Yesu. Jesus' name. mu izina rya Yesu. Amen. 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 Amen.